murabicegera ari bakoresha inama murabicegera ari bakoresha inama kuko buri mwengu baramutwaye igipolisi kiramutwaye kandi kimutwaye nantuze na wa muhungu adaza amatafari mu ngongo. Niteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose. Ndabaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho aza kugaruka kwari kavuga cyane bisata bigiye bitandukanye. Nendwi nshasha dutanguye turi ku munsi wa mbere ku itariki ya 21 Munyonyo mwaka 2022. Amakuru rero tubazanira aza kwibanda kwari kavuga cyane bisata by'umutekano, agateka kazina muntu n'ibindi vyinshi. Mu ngingo nkuru tuza kuba dushimikiye ko akaba ari izi zikurikira. Hari igihanganye caraye gihagaritswe n'abakozi iperereza mu ntara ya Rumonge citwa Urimwengu Bigirimana, akaba ari n'umukuru w'imbonerakure muri iyo ntara nyene, akaba afunzwe bivanye n'agasuzuguro yoba yarerekanye ku ngingo y'umushikiranganje wa mbere General Ndirakobuca Gervais heruka rero kwihaniza n'abantu batandukanye muri iyo ntara nkuko twabibashikirize muri aya makuru, avuga ko ivyo yiboneye mu ntara ya Rumonge ari akamaramaza. Ivy'ico gihangange cagirizwa ndetse n'ingene yoba yafashwe n'ibindi vyinshi kuri iyo nkuru mukaza kubikurikira muri aya amakuru ku buryo burambuye. Nayo ko yavuga cyane mu mutekano n'agateka kazina muntu, hari umumenyesha amakuru mu kinyamakuru Iwacu yitwa Yeremiya Misago. Kuva ku wa gatandatu ku itariki ya 19 z'ukwa 11 nta gakuru kiwe mu gihe byari byitezwe ko adugana umukunzi kumwerekana muryango iwabo muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba, akaba yabuzwe irengero. Iyi nkuru nayo hari byinshi biriko biyivugwa ko ndetse na Pacifique Ninahazwe hari ico yayishikirije ko ivi byose rero muza kubikurikira muri aya amakuru. Nayo mu ntara ya Cibitoke n'ubundi mu gisata c'umutekano mu kiringo kitarenwa indwi imwe ibiziga bitatu byaratowe mu makomine ya Buganda na Murwe mu ntara ya Cibitoke. Nagwiba muri ayo makomine abiri bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ivyo bintu, bakaba basaba umuco kuri ivyo biziga bitorwa. Inkuru nayo ku buryo burambuye mukaza kuyikurikira muri aya makuru. Ayo nandi yose yatandukanye twabateguriye kanya gato n'ingingo imwe ukwayo. Ico ngusaba nuko fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Reka ntangure mbahereza amajwi iyo umwene gihugu mu ntara ya Rumonge yabonye igihangange Urimwengu Bigirimana, hari n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Rumonge yajanwa n'igipolisi akaba yafunzwe. Iyi nkuru turaza kuyirambura nyuma y'aya majwi nimucikwe. Murabicegera ari bakoresha inama kuko buri mwengu baramutwaye igipolisi kiramutwaye kandi kimutwaye nantuze na wa muhungu adaza amatafari mu ngongo nibagiye batwaranye hamwe wa biology nobise bamutwaye. Rero murabicegera inama ibandanye barabe ko ukoresha icegera inama. Ego tubana inama Murumviriza ingene yajanwe n'igihangange rero caraje gihagaritswe n'abakozi biperereza mu ntara ya Rumonge. Urimwengu Bigirimana akaba ari n'umukuru w'imbonerakure muri iyo ntara ya Rumonge, amaze imyaka yarihaye gutoza amafaranga buyene gihugu cyane abo bose bakora mu gisata cyo kubaka. Ni mu gihe rero umushikiranganje wa mbere General Ndirakobuca yeruka kwihaniza abantu bihaye gutoza amafaranga mu bisata bitandukanye ko bo bihagarika, ndetse no mu minsi iheze akaba yarivugiye ko mu ntara ya Rumonge biberayo ari akamaramaza. Ndirakobuca rero yaheruka kwihaniza abo bantu bose batoza amafaranga mu bisata bitandukanye, ndetse akaba yaravuze ko atawundi arikuriwe gutoza amakori atari leta. Nk'inakorwa ko mu ntara ya Rumonge Urimwengu Bigirimana yabandanije gutoza amafaranga ataco yinona nyuma yuko General Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere abihagaritse. Izina ryiwe ryari risanzwe rero rinavugwa no mu bindi byinshi, akabaye umukuru w'imbonerakure mu ntara agira gatatu ahagaritswe inyuma ya Musafiri niyo nkuru Ingozi na Abraham Ubucumi mu Kirundo. Kibazo rero nico kumenya umwanya umuntu nka Urimwengu ashobora guhanwa koko nivyo ashobora guhanirwa mu mabi yagiye
amuvugwako, dore ko yakoze ivyo byose ariko kandi akaba narongoye n'imbonera kure mu ntara ya Rumonge n'ubundi zibandanya kwiha inkumbi zikora amabi atandukanye abandanya kwiyamirizwa n'abene gihugu bo ngaho muri iyo ntara. Muri mwengo rero akaba yaraye ijoro ryiwe rya mbere mu gasho. Yandi makuru avugwa cyane mu gisata c'agateka kazina muntu, abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru bitandukanye vyagiye vyandika ku nkuru ya Yeremiya Misago yabuzwe irengero. Numumenyesha amakuru mu kinyamakuru Iwacu kuva ku munsi wa gatandatu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2022 ntagakurikiwe mu gihe byari byitezwe ko adugana umukunzi kumwerekana mu muryango iwabo muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Yeremiya Misago ntiyigeze ashika mu Kayogoro, nabo bari kudugana bava i Bujumbura ntibigeze bamubona. Amatelefone yiwe yose yagumye azimije, abantu baramurondeye ntibamubona. Iyo nkuru rero irakuyagiye cyane ku mbuga nyinshi. Ejo haheze n'ikinyamakuru akorera ca Iwacu Burundi caremeje ko kitagira amakuru ya Jeremy Misago. Arabandanya rero gutabarizwa ko uwo mubona yogera ico avuga, yaba bicishije ku mbuga ngurukana bumenyi mu rwi itandukanye ya WhatsApp ndetse n'ahandi hatandukanye kugira ngo aboneke. Niba abonetse amakuru kwibura ryiwe abandanye aja ahabona kandi n'ukuri kose kumenyekane. Gatubandanirize mu ntara ya Cibitoke, imakuru riratangwa n'amasoko atandukanye avuga ko bwicanyi bwimonogoje muri iyo ntara ya Cibitoke. Biziga bitatu rero vyatowe mu kiringo c'indwi imwe gusa muri iyo ntara. Ikivyemeza ayo masoko avuga ko hari biziga bitatu vy'imiyabaga vyatowe mu ndwi iheze w'imyaka ishika 30 yatowe ari gusa kuri uyu wa gatanu mu gitondo. Yaraboshe kandi yamanitse ku mugozi ku giti kwibarabara rya kane ku mutumba Ndava ku metero amajana 5 uva ku rubebe bwa Republika Intwaro Rusangi ya Kongo hafi y'uruzi Rusizi. Nkuko isoko mu gisirikare ribitomora ni muri komine ya Buganda. Kindi kiziga cari caraye gitowe Kansega muri ako gace nyene Kandava cari camaze kubura cane. Isoko mu gisirikare ribona ko uwo muntu yoba yiciwe ahandi akazanwa gutabwa muri ico kibanza. Kiziga kigira gatatu ni c'umuntu mwidondoro utaramenyekana carobwe mu ruzi Gitenge ku wa 14 Munyonyo, ni ku mucamo w'umusozi wa zone ya Buzirasazi muri komine ya Murwe. Haraboneka kidengeri c'amaraso caboneka mu mazi. Abanyagihugu rero baravuganye basaba ko ubwo bwicanyi bagarara, basaba ko inzego z'ubutungane gusaba amatohoza yigenga kugira ngo ababikoze bahanwe. Bajijwe kuri ico buramatari wa Cibitoke aremeza itorwa ry'ivyo biziga. Kareme Bizoza avuga ko amatohoza ariko amatohoza ara aba ntara ya Cibitoke cyane ku nkengero y'uruzi Rusizi ni imwe mu bibanza bitorwamo ibiziga byinshi by'abantu mwidondoro wabo utaramenyekana. Bahambwa amatohoza abaye by'amashirahamwe yigenga abandanya yiyamiriza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nayo mu yandi makuru avugwa cyane mu ntara ya Rutana, hari umupfungwa yafashwe ariko arasambana. Mushikiriza manza atoza amafaranga abafungwa bose. Mfungwa bose rero bategetswe kuriha amafaranga 220 by'amarundi. Amafaranga yari ayo kugira ngo banumye mushikiriza manza Kizigenza wa Rutana manuko ubushira urengero bw'u Burundi. Umushikiriza manza ya Republika yafashe muri bimwe mu biro vy'iryo bohero rikuru umufungwa hamwe n'umwigeme wo hanze y'ibohero kugira ngo ntabigire birebire. Umukozi wa leta yategetse ko ahabwa amafaranga. Mfungwa babona ko itozwa ryayo mahera ridakurikije amategeko. Ibi rero bikaba byarabaye ku munsi w'Imana uheze igihe mufungwa azwi kuri zitaziranyo ryajegeza yafatwa n'umushikiriza manza Republika ya Rutana ariko barasambana n'umwigeme mu biro by'abarongoye ibohero. Kubwa amasoko yegereye ibohero, umushikiriza manza Republika yoba yari yahawe amakuru n'abakozi ibiryo obohero. Umwigeme rero yaciye ajanwa mu gasho ka komisiyo ya Rutana. Mufungwa nawe asubizwa aho yari asanzwe afungiwe.
apfungiwe. Umwigeme yari yararekuwe inyuma y'iminsi 2 abanje gutanga ibiturire kubwa masoko muri komisariya ya Rutana. Kubwa masoko mu bakozi bo muri iryo bohero kandi umuyobozi w'ibohero mu nyuma yagirije abafungwa ko aribo bahaye amakuru umushikiriza manza wa Republika. Kuri uyu wa kabiri umuyobozi w'ibohero ari kumwe n'urongoye abafungwa hamwe n'umukomisiyoneri bategetse abafungwa bose gutanga amafaranga 20,000 y'amarundi umwe wese. Abafungwa batashoboye kuronka ayo mafaranga baratswe ivyabo byose harimo n'ivyambarwa. Bamwe mu mfungwa n'imiryango yabo bavuga ko bagurishije inkoko n'impene kugira ngo bashobore gusubizwa ivyabo vyari ivyatwawe kunyegezwa. Abakozi bo mu ibohero rero baragiriza ubuyobozi bw'iryo bohero guha kibanza abafungwa bagomba gusambana bagatanga amafaranga 350 y'amarundi kugira ngo bahabwe ibiro bakoreramwo ubwo ubusambanye. Abafungwa bavuga ko bama batozwa amafaranga bidaciye mu mategeko, basaba ubuyobozi bukuru bw'amabohero bagarika agatotezo bagirirwa. Mushikiriza manza kizigenza Republika mu Rutana umuyobozi w'ibohero babonetse kugira ngo bagire ico bashikiriza kuri ivyo vyagirije. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ku bwaya makuru mukurikiye. Turaza no gusubira kubana muri vyinshi tuzobandanya kubageza ko cyo gusaba no gufyona kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyona ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa na amakuru tubandanya agushikiriza imisi yose ngakuri imbonesha kure iyo kurikira imisi yose. Ndabakengurukiye cyane tuze gusubira murakoze.